jewe mu buzima bwanje jewe mbayeho guca ingero gukoresha amaboko kuko nagiye ngo nze guca karaka hariya simbona n'ingene abana nohava ndabatunga oya kwera kandi vy'ukuri birantunze bikantungira n'umuryango jewe gituma bintunga umuryango je nafakaye ngamvyaye kabiri. Wapfakaye uvyaye kabiri? Abana babiri. Umwana se wabo yasize amaze ukwezi arakwije 200. Se we yapfuye uwo mwana amaze ukwezi arakwije 200. Mumaze imyaka 200 upfakaye? Jewe rero ivyo ntibirantunze guca ingero niyo numvise akaraka hariya niyirukira ahandi numvise akantu simvuga ngo aya ni make ngo aya ni menshi ayo ndose uwo munsi nitwagiye nitwagiye simvuga ngo uno munsi mpaye make nimba uno munsi ndose make menya neza ko ejo nawe ko ndonka menshi navyo kuvuga kandi je nakazi ngaya akaza ko ndose nako nyene niyo mpamvu je kwera birantunze rwose je ntunzwe no kwicira ingero nigira uraho ndose uwo munsi uraho mbuze byose nyene mbeke shi yuronse aho uvuze ati bampaye menshi canke bamaye make baguhaye menshi baguhaye ngahe baguhaye make baguhaye ngahe ibiciro birarutana muvyeyi ibiciro birarutana hari uronka nk'ubu hari utanga 5 kwirigwako hari utanga 4 hari utanga 4 na 5 hari nuko habine gushika saa 6 cyangwa urumva rero bivana n'umukoresha gabo hose urakora jewe ndakora kwe ugashobora gutunga abana ufise umuryango ngana gute ndawufise abana 3 nuwo nyene ujya musore wanje nashitse ndera ngaha ni 4 baca baba bane nyene ufise umuryango w'abantu 4 n'umuzukuru nguwo yarongeyemwo bagoma bashiramwo ni hatari Umana kinole ngire gute asha nuko kweri jewe kintu kintunze nico cingero niyirukira okay mbuza karako muzi menya nyene emwe tari joro riserutse umunsi no kuryama ko nguma ngenda Nishaka kintu hanura abakenyezi badakora ikintu nakimwe baguma muhira bagaca babona ati nabana dushoboye kubarera twe tuzokwigumira ngaho ubuzima bwaragoye ubahanura iki ubu kweri jewe ikintu mbona nk'umukenyezi mugenzi wanje nugukora gukura amaboko mu mpuza ko kwicara nta nyungu birimo kwicara nta nyungu irimwo kuko jewe nihereye ko ubu ndacingero nkaronka ivyo ngaburira abana nkaronka gahuzu nambara nkambara nkaja mu bandi kubera ingufu gucingera none ugumye wicaye wumva uzohavuronke maze kuba wicaye ni ya nzira yo kwiba cyangwa ukacuja mu zindi nzira kugira uronke kimwe wagomba mu gusohoye amaboko ukaja gukora byose bigenda neza nta na kimwe ubura naho ubura uno munsi ego birashika ubuzima bukanka ukarara ubusa jewe nukuri nko mu minsi yahera nk'umugabo wanje agihwera byari ibintu bikomeye cyane ariko ubu ndashima Imana uwo Imana yarantabaye naramenye n'Imana ubu nibere mu munyenga w'Imana gusa nake ubu nibere mu munyenga wa Yesu wonyene kuko menya neza ndayubusa mvuga ni papa wabibonye ni uri umufasha w'iwanje none ko uri umusheri wanje wari kugaburira abana bawe ukaba wemeye ko ndari ubusa reka njyame ubu simpagari ku mutima kwe menya ko ndayubusa no munsi ejo nzoje naho byoshika nejo nkabura ntandwi zohera ntarose byonye tiza rero gukura amaboko mu muzu tugakora tukareka nk'abakigendera mu bintazi bakareka kugenda mu bintazi bagakoresha ingufu tugakora bavuze ibintazi ushatse kuvuga iki hano baca baja mu buhumbu bakidondore abaja mu buhumbu uri umuntu w'umupfasoni aho kuyumvira ngo
reka nkore ndondere naho kaba gato nk'ubu nta n'itongo ufise jewe ndimo Mm. naho nyene mu kigo Mm. n'akandigiraniramo ibiro bibiri hiyo ruguru nta tongo ufise ariko ndabayeho ndarondera mbuze harya Imana iheza kina nkaronka mbuze nguma nabayeho kubwo nguma nirukanga kiraka mbonye ikindi ndabwiye n'ubu kugira muzange ngangira sinabitse kwe aja jewe rero nuko nibereyeho vyiza nk'umukenyezi mugenzi hanje yoba agendera mu bintu by'ibintatsi aguma yicaye ati saa moya ndaza kuraba uwuza kumana 2 canke 3 oh iyo siyo nzira siyo nzira kwe vyiza no gukura amaboko mu mpuzu ntitugaye igikorwa kandi bagaye igikorwa cyo cyose umuntu arose kimugirira akamaro